ndabaramukije bakunzi bakazoza FM and Web TV twizera ko muguwe neza mu mengo itandukanye muri ko muradukurikiranamwo jewe Branly nzihindura ndabaha ikaze muri kino kiganiro n'umunsi wa gatanu wa munsi udasanzwe tuba dufise ikiyago cya kiyago dukunda kuvuga mu namatama ariko ugasanga kenshi biratunanira kuvugira aho abantu bose babona canke turama dufise ibibazo twibaza kuri ico kiyago ugasanga n'ico kibazo nitwigera tukironkera inyishu uno munsi wa gatanu turaheza tukabaronderera abatumire tuzi neza ko bashobora kuzana inyishu zishobora kubafasha canke zikadufasha na twebwe bwacu mu nyigisho canke mu biganiro tuba tuko turabategurira uno munsi rero ikiyago cacu tuza kugaruka kuri cya kintu tuguma twibaza tuguma twumva entrepreneuria kwikorera kugwiza umwimbu ubwawe bwite kubw'inyungu zawe bwite rimwe na rimwe ugasanga hari n'abandi bashikira kuri bashikirwa n'izo nyungu canke mu mvugo yoroshe mbe kwikorera ni vya bose uramaze kwiyumvira uramaze kumva abariko bariyumvira kwikorera mbe iyo bafashe ingingo byose biragenda neza canke biraheza bikanga canke byanshi birakunda mbeho iyo aho ugeza amaso wamubona ko by'ukuri ni vya bose canke si vya bose inyishu ya kino kiyago tuza kubisanga muri kino kiganiro fise abatumire batandukanye kugira batuyagire kuri ico kibazo kuri ico kiyago uno munsi nza kwakira abatumire batatu mbe ni bande nkuko najije kubabwira uno munsi nakira abatumire batatu umufasoni Belize Mugisha asanze yikorera utwiwe urundi ruhande ndi kumwe na Fernand Negere nawe nyene nuwikorera utwiwe ari mu bo bita aba entrepreneur Belize wewe ari mu bo bita aba business woman ariko urundi ruhande ndi kumwe n'umuhinga ajanye ayanononsoye ibijanye ni na développement personnel iterambere ry'umuntu nk'umuntu afise abimuranga n'ivyo ashaka gushikako ni coach Anise ndiho kubgayo reka ndabaha ikaze mwese muri kino kiganiro Anise safe bugira kabiri muza mu kiganiro cacu ndanagushimira kuba wemeye kuza kandi muri kino kiganiro première heure ndabashimiye ko mwashoboye kutwizera Belize Mugisha namwe n'ubwa mbere ndabaha ikaze nizera ko atari ubwa nyuma. Merci Branly. Mwakoze kudutumira. Urundi ruhande ndi kumwe na Fernand Negere Fernand nawe nyene n'ubwa mbere ndaguha ikaze nibaza ko atari ubwa nyuma tuzosubira tubana muri kino kiganiro. Neza ko atari ubwa nyuma. Ego kandi merci beaucoup. Murakoze bakunzi ba première heure nkuko muvyumvise harimo umu entrepreneur harimo umu business woman harimo n'umu coach cyangwa umworosha ubuhere ufasha abantu kwitahura no kwimenya mu buzima bwabo kugira bafate ingingo zibereye uno munsi ikibazo ca mbere mfise ndababaza mwese par rapport y'ivyo maze kubona mu buzima bwa misi yose uko mukora akazi uko mufasha abantu mbe kwikorera ni vya bose mpereye kuri Fernand. Murakoze cyane kubw'ico kibazo point de vue yanje novuga ko kwikorera atari vya bose nubwo kwikorera kenshi novuga yuko abantu bavyitiranya barafise uburyo bavyibaza ariko bitari mugabo hanini reka ntangure mvuga ko atari vya bose ngira turaza kubandanya yego Belize kwikorera ni vya bose Jene baza yuko kwikorera atari vya bose kuko ugereranije n'umusalarié kwikorera biza bifise andi ma responsabilité menshi kujera ingorane nyinshi bisaba n'ama qualité na personnalité yindi. Coach kuvaho ushingiye kuba umaze gufasha kumaze guherekeza wabonye ko kwikorera ni vya bose kwikorera umuntu wese uwari wese arabishoboye ariko si bose bazokwikorera kuko si bose bazobihitamo ko si bose bazobihitamo uno munsi rero ari novuga ari courant yabifuza kugira kuri go rugero sivyo hari abantu banshi turavye n'ihimirizwa rihari uno munsi abantu
bose bahimirizwa umengo barafise ico cifuzo cyo kwikorera cyane cyane tugiye no kuraba no mu ba professionnel bari mu buzi butandukanye usanga bafise n'imyaka bavuga bati je nakwiziye imyaka nzoba mpejeje nzoba ntanguye kwikorera sivyo mbe ico kintu ari Belize we yatubwiye ati ari ibintu bijyanye na personnalité hari ibintu bijyanye n'ama valeur umuntu aba afise bishobora kumubwira ati urashobora kwikorera mwebwe muravye no munsi ico kintu uko kimeze uba professionnel cyangwa umuntu wese afise akazi ahantu ariko arakora yaspira kugira kumiga kuja mu kwikorera niki kintu ca mbere mu muhanura kwiraba ko imbere yuko amenya ati je ndashobora kwikorera coach icyambere hari imvo nyinshi zituma abantu kwikorera biyumvira kwikorera kandi wanashaka kuba tugeze novuga mu gihe aho hariho ihimirizwa ryo kwikorera ari ibintu bigezweho cyane ni ikintu cyiza kuko hari ikindi gihe ivyo bitari biriho hama uko ibihe byagiye birakurakuranwa niko hageze igihe haba croissance démographique igwirirana ry'abantu hanyuma hashagera igihe rero abantu baheza amashuri ari benshi bagakenera ubuzi ubwo buzi ntawigeze abushi ntibwize bugwirira nkuko abantu bagiye baragwira rero ko abantu benshi bahimizwa kwikorera ni ikintu cyiza kuko nk'ibi mukora Kazoza FM ni ça contribue ni intererano mu gukora icyo bita la culture entrepreneuriale la culture entrepreneuriale niyo hezga produisa les entrepreneurs l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat c'est ikintu kikora kuko il est vrai umuntu muri warafise capacité le potentiel de devenir entrepreneur mugo birakenerwa cette fois-ci l'éducation entrepreneuriale ikatizana la culture entrepreneuriale hagati yaba éclosion yaba entrepreneur benshi bagati baboneka kubera ko deja vyamaze kugwira mu vyumviro vyabo n'ibintu deja bamviza parce que haba imyaka myinshi cyane aho ati ndiga ndanka diplôme akazi kariho mbere akazi ndakaronka juste ntararonka na diplôme akazi manakaronse ariko ibihe byagiye birahinduka alors ni ikintu ciza kwikorera cyo cya mbere kandi ko abantu benshi bokwifuza kwikorera ni ibintu vyiza nivyo biza gutuma haba umwimbu ugwirirana mu gihugu urakoze reka ngaruke kuri Belize na Fernand turumvise ko habanza kuba izo himirizwa akabaho niyo culture abantu bakabyibonamo Belize we kubwira ufatiye iyo ngingo yo kwikorera ni giki cyatumye eske wari ufise uwo muco warigishijwe byajuko canke wari ku kazi ubona nuruko uranyugwa n'icukura ku kazi ku mushahara uhitamwo ufata ingingo yo kwikorera ni giki cyatumye ufata ingingo yo kwikorera jewe nta novuga ko ata muco wo kwikorera nari mfise mugabo byaranyoroheye alors akazi nyakora ntikande kurira kugira uwundi mwanya wo kwitaho famille yanje hama ndavuga nti ifo yuko ndondera ikintu nkora nikorere par après novuga ngo ntivyangoye cyane mugabo je me suis adaptée ndagira iyo éducation entrepreneuriale ndaraba ibikenewe kugira ngo nshobore kuavansa hama biracamwo ubu ça fait 3 ans nikorera inyuma y'imyaka 3 bikorera wabonye ari ikintu cyoroshe ari ikintu ni giki uno munsi inyuma y'iyo myaka 3 uvuga ati sawa gutuma umwana canke ni ibintu c'est pour tout le monde nkuko coach yaraje kutubwira ati ubundi ho mu gihe habaye iyo culture abantu bose ni vyiza ko bashobora kugira iyo culture uno munsi ufise umwihwezo wuwe ntivyoroshe kuko ugiye kwikorera d'abord ni wewe ukrea akazi kawe wahora ukorera uwundi muntu uvuga yuko uba ufise cahier de charge ufise amatashe ari ngaho bakubwira ati gira iki mugabo ugiye kwikorera usanga ari wewe ukrea ka kazi ukagapanga harajamo gestion y'amafaranga
hakajamwo gestion y'abantu hakajamwo kuriha amakori ibyo byose urumva ukantisipa des problèmes ziko zishobora kujana n'ako kazi kawe ukagerageza kuzitorera solution ibyo byose urumva n'ibintu umuntu akorera abandi ataba ahura navyo Fernand wowe uramaze igihe kitari gito naho nyene uri kurikorera byavuye hehe waratanguye uri kurakorera ukorera umushahara hama mu nyuma urafata ingingo iyo ngingo ikintu nyamukuru caje muri wewe gituma ufata iyo ngingo cari giki murakoze cyane ahanini ingingo nyamukuru ituma ushobora guheba ikintu kimwe kikuzanira amafaranga kugira ngo uje kurondera ikindi kitagira kiguha amafaranga directement kizoguha amafaranga bivanye n'ingene witanze n'ingene watanze inguvu la motivation ultime novuga yuko ari yerekwa canke umutwaro ufise kuko igihe cyose uhagurutse atamutwaro ufise w'ikintu ugomba gukora umutwaro sinzi ko bose babitahura ariko nimba ufise umutwaro wo kubona ikintu gihinduka mu buzima urashobora kuvuga ati je ndakeneye ko iki kintu gihinduka ndakeneye ko etape yanje yo mu buzima mve kuri A nje kuri B canke ngere kuri iki niki rero rimwe urashobora no kuba wagize roadmap y'ingene uzohashika kubona yuko birasabwa yuko ushiftinga uhindura ico uri kurakora ahanini yanovuga yuko ni la motivation ivana n'umutwaro ufise muri wewe ndakeneye kuzoshika kuri iki kintu ndashaka kuzogera kuri iki kintu kandi ukaba ufise wa mutima wo kwiga kuko si vyoroshe kuja kwikorera si vyoroshe natanguye mvuga nta bantu benshi baravyihenda ko rimwe hari abantu bibaza yuko kwikorera ni ku récupérer umwanya en fait barababiya bintu vyose babuze mu kazi kari salarial bakibaza ngo nizo zoshobora récupérer hari or que ntibazi ibikorwa biri nyuma kugira ngo ushobore gushikira ya liberté bavuga ijya liberté ntipfa kuza c'est vrai urahitamo kuvyuka canke ntuvyuka uwo munsi ukaguma wiryamiye ariko le rendement ikiza kuza ku isahani kiraza kugaragara bivanye n'effort wagize bisigura rero iyo partie kenshi barayibagira rero la motivation yicu ushaka gushikako iratuma en même temps ushiramo inguvu nyinshi kugira ngo ugire iki ubandanye wikorera ubandanye ukora ibintu birengeye gatoya aho waruri murakoze shaka ko rero tujaho nyene uno munsi turiko turumviriza abantu usanga hanini ingingo yo kwikorera iva kwishavu canke kuri uko bafasha ku kazi uko babona bakora ibintu ku kazi akavuga ati dayere bigeje ndabishoboye bigenda bikora neza dayere baduhemba nabi baduhemba kunukunukuno ari ishavu ari imvo kana ivuye kuri uko afashwe mu kazi uno munsi cyangwa ku kazi kameze ugasanga umuntu aratanguye gukuza ivyo cyo cyumviro cyo gufata ingingo yo kwikorera muravye ingene mumaze kubona terrain imeze uno munsi mwobwira umuntu ko iyo ari une raison valable ati nimba utaryohewe bivemwo uhamuje kwikorera aho hari ababibwirwa ku kazi kavuga ati we nimba ushavuye n'akazi nivyo uri kurakora ngaha bivemwo uje kwikorera bivanye na temperament yiwe ivyo uyo muntu nk'uyo ameze uko onye uno munsi ari muri iyo phase mumubwira iki chaka ko ikiyago kiba ouvert umwe wese par rapport ya ça ashobora gufata ijambo akagira icyo bivuze okay coach yes sir ubuze ikintu kiryoshye cyane kandi gikomeye mu buhe buryo hariho abantu benshi bahinduye ibintu bakora ibintu bikomeye kubera basunitswe n'agashavu kanini hari nk'umuntu usanga yanka akagaye icyo kintu akumva yuko yotuma bigace bibatera gukora ibintu binini bikomeye ivyo birabaho mugabo rero ivyo ntitwovyitiranya nuko wumva umenga ndashavuye simfashwe neza ko nshaka mbe ndabigenda tangura kubera iki kugira ngo projet ugiye gutangura muri entrepreneuria uzoshishikare ubandanye
ni nk'umwigeme ataragira mariage mugabo agatangura kwibaza mbega ninubaka bizomeze gute mbega nini igihe nibungenze ngatwa mwana mu nda bizomeze gute ajya amezi 9 akabanza ubanza kugira urugendo ubwo buzima n'imbere y'ikubijamo alors akagira mariage hanyuma imana igaheza agira agasama imbanyi kamana n'umwana amezi 9 bavugana umwana akiri mu nda baravugana gushika akamuvyara kibaruka akamurera ukazosanga umugabo nka Branly ari ngaha nivyo l'idée entrepreneuriale il faut d'abord kubanza kuza ugiye gukora iki kubera iki ugiye gukora icyo kintu kubera iki ari vyiza kwibaza ivyo bibazo no kubera yuko umaze gutangura ubuzima uko bwubatse urubuga le terrain izoza kuchane ku vérifier yuko réellement ibyo bintu wagiye gukora wagiye juste par caprice par improvisation cyane réellement ari kintu cyavutse muri wewe wumva witeguye gukurikira gushika ubandanya umenga ndiko ndavuga muri rusangi ngo numva ko ndiko le processus uni alors icyo kintu twavuga rero cya le temps ya incubation incuber l'idée kuza mu bwengi wawe l'idée de projet ukayibona ukayiyumvirako ugatangira ko recherche ugatangira ko étude utimbega abandi byagenze gute abantu bari muri yo secteur nshobora kwigira ko ni bande ibitabo biri muri yo secteur ugatangwa kusanga uriko usoma ibitabo wiyumvira wiga ugenda mu seminaire ugira gute muri yo periode yose bakazona umunsi umwe uragize gute ya éclosion irabaye la naissance irabaye ikindi nuko igihe ugiye yiste ngo ndagiye ingorane zishobora kuba nyinshi cyane icyambere ngaha ashaka kuba ari umujene afise imyaka 20 atakwase na nyina si tu es qui les enjeux ne sont pas les mêmes ni gihe ari un père de famille une mère de famille ce qui veut dire que il faut d'abord planifier il faut prévoir mbega iki kintu ngiye gutangura hamwe no mara amezi 6 atamukiya numwe ndonse tubaho gute nicyo bigenda gute hari ibyo byinshi byo kwibaza umva harimo ibintu turaza kubandaniriza aho nyene ariko hari akantu uvuze ko kwiyiga kumenya we ukukora no kwiga etude yingene ibikorwa ugiye gukora ingene uzobikora shaka kubaza Fernand na Belize uwe imbere yuko ufata ingingo yo kuja kwikorera uhagarika wa urusanzwe ukora waragize ivyo vyigo kuko coach ngana atubwiye ati urabanza kugira ukiga ukaraba les enjeux zihari wowe uyo ico kiga warakigize canke tu pas d'accord avec izo études coach yakora atubwiye je suis d'accord n'ivyo coach yavuze ariko je no kuri no wambeshe mvuze ngo nagize étude y'ivyo ngiye gukora hari ikintu Fernand yageze kuvuga yuko ufise esprit entrepreneurial il faut kubura umuntu akunda kwiga ivyo utazi ukabibaza ukarondera kumenya ni giki no kungura kuri ibindi ko ndakora nivyo rero jewe vyatumye n'avance sino nta plan uvuga ngo nari mfise hama par après maze gushika muri ako kazi narahuye n'abantu vraiment bamfata mu mugongo banyereka chaha c'est ça qui a pu me faire avancer hama ikindi kintu nabonye muri ibi byo kwikorera il faut yuko ufise une vision ukavuga uti mbe bashaje nk'uya dans 5 ans nzoba ndi he nico kigufasha guplanifier no gutorera inyishu ingorane uburi kuracamwe plus ukaba na résilience kuko ugiye kwikorera uhura n'ibibazo byinshi rero uciye widekuraja usanga ari hamwe entreprise ivuka uri gukura ngo ikomere ugasanga babihebye
urakoze Fernand hari ikintu cyo kwimenya no kwiga itera urubuga ugiye gukoreramo ariko hariho n'ikindi kintu cya personality wowe umaze gutangura akazi ko kwikorera wabisanze gute nibiki wabonye ama principe watari wiyizi ko canke izindi personality iyindi personality wibonye ko ariko wayibonye ko utanguye kwikorera byari bivuye ku kinimba byo babihari byari bigenze bimeze gute ushingiye kuri batubwiye byo kwiga byo kumenya leta ugiye gukorera ko est-ce ivyo byose umaze gutangura kubikora wisanze uri quel genre de personne par rapport ya business uri kurakora canke les affaires uri kurakora ico kibazo kiraguye en fait ni ku kijanye les qualités les capacités au fait wavuze ko wowe warize watubwiye ko ni byiza ko uri umuntu ukunda kwiga ubura umuntu ukunda kwiga bishasha kumenya ibyo ugomba gukora ingene ubikora ivyo ndakeka ko wabikoze hamumaze kubikora hariho uwundi wewe wisanzemwo pa atandukanye na wa wundi yakorera ishira hamwe akarindira kwa hembwa nkuko babitubwiye usanga ayaranafise n'amakaye de charge imubwira turakora 1 2 3 4 5 shows ariko umaze kwikorera hariho ivyo vyose umaze kwiga le terrain umaze kwiga kumenya ati jesi na cahier de charge mfise jenye ndacha kwiremera quelles autres valeurs wisanze ko utarusanze uzi kufise murakoze cyane ikibazo ciza burya umaze gushika kuri terrain uratewe ukimenya wowe nyene kuko urumva ubuye ntawe kubwira ngo kora iki kuko wundi yakubwiye ati kora iki arafise impamvu yagutumye kugikora uwo uri impamvu niwe uyizi uno musi tu as intérêt par exemple yo kuba je nasanze ndi perfectionniste nkundi ibintu bya la perfection apana ko ikintu gikorwa la légère cyangwa gikorwa ya moitié mba nkeneye gitangure gihere kandi kigakorwa neza rero iyo wewe dufata uri ku kazi bakakubwira ati kora iki tu es juste sur le cahier de charge tu le fais wabikoze urabimuhaye ati nahongejeje nta kundi or kubu uye nibiraka bizokurikira ça dépend de ce que tu fais là maintenant nivuga yuko ukagikora avec médiocrité bibaza ko impacta kuvyo kuzoshira ku meza ejo tubyite ku meza ico uzoshira ku isahani ejo nivuga ko hariyo ico ca perfection hari ni ca intégrité kuko utabaye intègre wikorera ivyawe navyo nyene novuga yuko bishobora kugusambura ugitangura directement rero izo ni points zimwe nagenda realiza mu nyuma kandi za nyamukuru ego alors uno munsi abantu benshi baravuga ko l'entrepreneuriat s'apprend petit à petit urumva ko ngaha baratubwiye ati il faut travailler igikorwa ukoze ukagikora la perfection hamukaba umwizigirwa niko novuga ukavuga ati vraiment ujya mu namuha igikorwa kandi araza kugikora neza ariko no munsi turaho uvuga ati non ushatse kwikorera urashobora kubikora petit à petit hama on va évoluer avec le temps umengo n'uyo message ihari uno munsi umva ubishaka vazi ubikore hama petit à petit uzokwevoluer face y'iyo réalité wabonye ko il faut vraiment kubikora à la perfection et intégrité face y'icyo kintu dont je vuga ati il faut kwiga kumenya ingene abandi babikora kige cyose coach yavuze ati il faut kwanza kumenya le terrain uri kurakorerako ariko no munsi tukaba turifise ahantu bako baratubwira ati molo bizoza quel est le danger alors par rapport à expertise mubona shaka ko tugira ikiyago kiri cugurutse twumva ko vyukuri à la fin hari umuntu tuzagufasha mu byo tuzakuvugana kuko uno munsi urashobora kumva un jeune abona ko peut-être ari duwe muri iki kintu peut-être kubera ari fise umuntu ariko aramusobeka nko Fernand bitubwiye ariko amubwira ati gikora uko ifo kugikora neza ugasanga un jour aravuga ati d'ailleurs je vais le faire moi-même kandi ugasanga abantu baramubwira ati ni bon genda ugikore pole ariko sans savoir vraiment les enjeux ziri sur le terrain ugasanga hariho intambamye yahuye nazo kubera kutabwibwa rero no munsi nashaka tugurure icyo kiyago tuvugane by'ukuri mbe uno munsi twavuga ko iyo mentality yo kuvuga ati genda ubikore pole bizoza niyo cyangwa siyo
par rapport à experience yanyu genda ubikore bizoza pole pole uri d'accord genda ubikore bizoza pole pole sindi totalement d'accord kuko abantu baratandukanye umwe ashobora kumubwira ati genda ubikore akidebrouilla akiadapta n'uwundi ushobora kubwira ati genda ubikore bikanka mu nzira alors le mieux ni uko umuntu yobanza akagira plan hama ukaraba d'abord qu'est-ce qui te motive yo kuja kwikorera ukamenya na personnalité yawe kuko hari abantu bari confortable yo kuronka salaire uko kwezi guheze umuntu kenshi aba afise iyo esprit entrepreneurial n'abantu bafata amarisque umuntu afata risque akavuga ati je ndagiye muri iki kintu sinzi ngene bizogenda je vais m'ajuster iyo bizoja hose je dois réussir hama nkaguma mvuga nti il kuba ufise vision ukavuga uti nawe mfashe ifashe risque kubera nshaka kwibona mu myaka 5 meze uko nico ahanini novuga yego Fernand genda ubikore bizoba birabamelera pole pole d'accord ou pas? Je dirais que je suis d'accord. Kuko si tu te lances pas kuko ntuzovuga ngo je vais me lancer ngo nakwije vyose gusa birafise ama conséquences yavyo navyo nyene. Exemple nk'ubu umurongozi mwiza je uko ndamuconsidera abafise ibintu bitatu. Hariho le conceptuel kuba afise iciyumviro abona yaje abona roadmap. Hariho na technical skills kuba ushoboye kubyikorera ivyo bintu ubumenyi bukwiye. Hari na human skills kumanaginga abantu uravyumva. Rero izo skills zose mvuze ico tegezwa kuba ufise conceptual skills uzi au moins uti nipfuziki ndabona iki kintu vision ikabihari igituma mvuze nti kirashoboka ti vazi bizoza buhoro buhoro wowe mugabo ufise yerekwa yaho ugomba gushika urashobora kuzohakaza abaziyo ingene bikogwa urashobora kuzohakaza abazi ingene bikogwa abashobora our technical skills hiring abantu par exemple imbari imprimeur ugomba gutanguza ugashobora guhiring aba imprimeur abazi gukora ama designs biki tusa human skills uzokenera mu human resource manager tusa it is doable mugabo birazimvye birafise ikiguzi cavyo kubira kugora kabisa birafise ikiguzi yego coach Yes sir. vas-y bikore bizoza pole pole d'accord ou pas? Kenshi ikintu cyose kivuzwe kiba kiri mu kuri mugabo harimo n'indi partie qu'il faut éclaircir. L'entrepreneuriat, ça vient du verbe entreprendre. Et me dit entreprendre, entrer et prendre. Okay. That's action. L'entrepreneuriat, action. Agir. Parce que c'est l'action qui produit les résultats. Non. Waragiye muri auto école urazi ngene bigenda. Ukikira kuri vola umunsi wa mbere. Ngo apana automatique manuel hari mu maguru gira byagucya utumbereza ufite ndabishangana. Waranyonze ikinga tu sais urabona ibyo ndiko ndavuga ngene bimeze équilibre grawi. So l'entrepreneuriat nayo il a fixé une dimension. Ahubwo ce n'est que ça toute sa vie. Que l'entrepreneur n'umuntu aguma afata des décisions. Il fait toujours des choix chaque jour, à chaque instant. Bishabizana ikirero, bishabizana ahantu aho il doit combiner les deux. Nico gituma muri coaching en principe et entrepreneuriat, nishobora kuba dissocier na leadership. Donc si tu es un entrepreneur et que tu échoues au niveau du leadership personnel, tu as déjà échoué. Coco, tu deviens l'entrepreneur de toi-même, tu deviens le leader de toi-même,
wahoronka discipline iri imposée de ton boss ubu niwe wiyiha kayiha n'abandi les clients ugomba guserva ugomba gukorera bajya baguha amafaranga nibo babosi we nibo baguhemba les clients mu client afise ibyo exige hama deadline hari ivyo agusaba bamwe qualité mu mwanya ungana gutya ugateba gukora amajoro hanyuma umukiriya wa mbere abaye satisfait wow acha kurangira n'ubundi inyuma y'imyaka 2-3 tugasanga quand même bikobera mugabo il y a intégrité avuga il y a self discipline autodiscipline la discipline de soi-même maintenant tout cela uri kuraja he ubona he la vision uva he uja he kubera iki uri kurakora au quotidien utabona iri kuraja byoshye ko ni bahura n'intamba myinshi biheba cyo nikimu cya kabiri ni wowe ofisi uri kuraja indoto nini mugabo ntiwajise bizoguma ari vyifuzo gusa rero tangura ukore bizoza biraza buhoro buhoro ntibisigura mugabo yuko upfa gukorokera mutabanje kwiyumvira utabanje kwitegura kwibaza ibibazo bimwe uti watubwiye pour commencer mbega ntanguzi iki donc yo voyage mental au niveau de la conceptualisation le conceptuel fona yakivuze donc yo voyage mental nzokenera ama skills ayahe d'abord business yari yose hari ikintu cyitwa le métier kwa muganga no kuvura n'ubuvuzi hama mugabo l'hôpital en centre de santé harimo kuvura c'est vrai abaganga ngo hariho n'abize finance n'aba comptable na ressources humaines harimo n'ibindi bintu byinshi tout autour mugabo n'uvuye hajya business yose bihaza kuri métier un savoir faire technique icyo kintu bikora kwa rero icyo kintu mbega est-ce que iyo métier ihagaze kuri wa muntu afise iyo conception kuri iyo vision canke arashobora kuba afise vision hama le métier akarondera abayishoboye nko Fernand yavuze ivyo ni ibintu bibiri ça dépend de la taille de l'entreprise ama entreprise ntatangura cyo kimwe hariho umwe avuga ati akora udukeke utugato turyoshe hama kaza nko kwazi wanya akadistribuwa akabahereza mukatyo twarajyoshe mugize anniversaire ku kazi hama entreprise bagira ubuzi bati wamwe turyoshe bacha mpa bon de commande asanga niyo entreprise ntara enregistre heureusement ADB kigenda uwo musi nyene ugenda entreprise ba créer bon de commande ashyira akakora akadija kabaronse nka 5 millions 10 millions zo gutangurirako uwo ni umwe hari izindi entreprise nazo zitanguza imitahe minini abactionnaire batanu 10 bangahe bashyize hamwe icyo bita le capital social umutahe w'ibanze umutahe w'intango basanga ni 5 milliards 2 milliards 500 millions bashyize hamwe bagatanga gukora donc imishahara y'abakozi iri garantie à la fin de chaque mois pendant les plans d'affaires pendant amezi atanu cyangwa umwaka ati turonse umukiriya umukiriya batanu ku kwezi kwa mbere mu kwezi muri plan d'affaires mu kwezi kwa gatatu twaza tugeze ku bakiriya 10 mu kwezi kwa gatanu twaza tugeze ku bakiriya 50 ayo ma projection umva les entreprises ntizinganya amataye ntizitangura cyo kimwe ivyo byose ni byo kwanza kumenya hari gihe uza gusanga rero nimba ugomba kugira guhingura amavuta y'ikigazi mu mavuta yo kwisiga nk'akarorero ugasanga harimo ikintu cya technology imashini zigira ayo ma transformation ugasanga ufise equipe simpaka ngo ube ushoboye kubikora ivyo bintu non pas nécessairement ushobora kurondera ushobora kuba ufise abatekinisiye bashoboye kubikora ngo n'abatekinisiye bashoboye kubikora ifuka abatekinisiye babizi neza umva bigaruka handi nyene si wowe uri kurabikora mugabo nabo bantu bakeneye kubikora muri equipe yiwa kuko babishoboye urakoze aho tugiye muri recrutement ariko tugume muri entrepreneuriat kuri ariho igihe umuntu ashobora kuvuga ati yego yabigiyemwo arahuye n'izo enjeux zo kuvuga ati est-ce que by'ukuri ndabishoboye ibi bintu nkora canka akavuga ati iyi secteur jewe nari ndayimenyereye mpembwa nkaronka yanje kumwisha ku kwezi nkaruhuka ibintu byo kwikorera ndabikora biranse n'iryari rero umuntu ashobora kubona abo maze 3 ans madame Belize ubikora Fernand ariko ararenza umwaka ariko arikorera n'iryari umuntu
par rapport ngene umaze kubibona nijyari umuntu ashobora kwibwira ati je bene ibintu si vyanje reka ndabivemo biramaze kubashikira kwanza Fernand na Belize haramaze gushikaho umva ati je ibintu kweri ngira ndabihebe ivyo ni ibintu vyama vyabaye inshuro nyinshi byamaze gushika Birashika. kumva ati je ndasubiye muri salari Pas gusubira muri salarié. Bon. Même disons ko binashoboka ko yumvira gusubira muri salarié mugabo fait ama challenges muri entrepreneuriat yamaho vraiment. Rero si t'es pas assez courageux kugira ngo bandanye diving deep ugire ama recherche ou apprendre de tes erreurs uraheba ugasubira inyuma yenda bitange nk'akarorero nkundiye umwana muto yari kariga gutambuka haragera igihe agakubita isura hasi kabisa agahongo kamenyo nimba yameze agakoma induru akarira ariko aguma agerageza gushika naho umunsi umwe muzohura kariko karirukanga ukiyumvira dine kabishoboye gute ariko n'ivyandi erreur koma kagerageza kirolva kakabandanya sinobesha ngo ntibishika birashika ariko birasabwa yuko vraiment ufise une motivation derrière tukiraho nyene watubwiye ko bimaze gushika kumva ko vyanse ndakunda ama anecdote nimba vyarashize hari habaye iki wakwikirwa iki okay ejo bundi nk'abagenzi baraba amasitatu yanje hari ikintu nanditse ko ca patience yuko lack of patience is very expensive kutaba patient birazimvye kuko exemple nka jewe mpora ndandaza imiduga exemple rero urashobora kumara igihe kitari gitoyi utari kuradandatsa kandi ufise ibidandatswa biraho ngo gasanga wihebuye kabisa kimva no ndabihombeshe ndabisubize mu ibarabara ku mahera make y'amahombe subire kwisuka ndabivemo ndabihebe fume nja kurima ruguru nteri imiceri canke ibiki n'ibiki tusa ariko la patience iyo ushoboye kuyigumana mu gikorwa runaka kandi ukunda igikorwa uzi umetriza ukunda kandi uzi neza ati ndagomba kuzoshika kuri iki kintu ejo ico cyonyine nico gishobora kukugira iki kugufasha kugira ikusumonta ukavuga uti let me wait dutahure ko cyari cyagushikiye yari manque de patience muri négociation apana négociation anashaka patience ko muri ibi bihe by'ibitoro urazisa abantu bose bapfa kuza kwipermeta kugura ikintu ego urazi cyo kuratanga produit ya origine nayo ngawa urahuye n'ama circonstances ara takorohereza na wewe rero ya Madame Belize aratubwiye ati burya kwihangana kugira uwo mutima birafise ikiguzi kandi birafise akamaro kanini ikiguzi kinini mu kwikorera wewe muri iki kiringo umaze wikorera biramaze kugushikira ukabura iyo patience mu kintu hama kikagenda uko cogenze eske byarabaye wahakwikigiye uno munsi ufise ijisho irihe par rapport y'icyo kibazo uno munsi kigushikira yego cyane biramaze kunshikira ariko icigwa none narakuyemo ifuye gukora ikintu ukunda d'abord umaze kuba ukunda ivyo ukora naho haza ako kantu ko kwihebura uraryama mu gitondo ukavuga uti oya il faut que j'avance peu importe iryashikiye il faut que j'avance hamaze kujamo rero iyo patient no kwihebura ntibifata umwanya munini no vyita ko yobari nka passage échec ni passage yo kugira ukure umaze gufata rero ko ari uko bimeze uravance autre chose umaze gukora ikintu ukumva umengo nturi épanoui muri ico kintu vraiment ico kintu ntikibari ciwawe nkuko yabivuze umuntu agitangura gukora abameze nk'umwana uriga gutambuka mu mugakura ukagera aho wigejeje kandi birafise ikiguzi rero no hanura abantu bose bumva ko bihebuye
n'ubuzima ntibwama bumeze gutya uno munsi biba bimeze nabi ejo bikamera neza donc il faut avancer. urashobora kuduha ka anecdote nawe muri iyi myaka umaze wikorera akantu kagushwe twumvise kuri Fernand ko yari circonstances zashitse uno munsi ziriko ziraba wowe ikintu cakwigishije muri iyo parcours yawe uno munsi peut-être warigeze no kwibwira yoba yaragushikiye ukibwira ati cyajewe vraiment kwikorera si ivyanje reka ndabive muri rashobora kuba ari mu ntango ariko ndashaka kumva anecdote ikintu cyo cyaragushikiye kugira bivyigishe n'abandi menya ati na Belize yarabiciye murabivamo. Urumva uriko urikorera urahura n'abantu b'ubwoko bwinshi haba harimwo abantu bari malhonnête hariho nk'umuntu ashobora kubwira ati nkorera iki gikorwa nzokuriha canke impa supplyinga ibi bintu nzokuriha kandi ugasanga n'amahera menshi wa muntu kaguherana dufate ugasanga nka plus de la moitié ya capital wari ufise amahera akagenda yego amahera akagenda urumva dans ce cas urumva uti none ok je nzakwavansa gute nta mutahe fise canke amahera ari mu bantu iki n'iki mugabo nk'uko nabivuze ufise motivation uriga voie de sortie uko biba kose ukagurana abantu ukajaho kuri amabanki ukabagurana hamwe ukabona burakeye ukavansa nibyo. ndamwunganira gato birasaba nibutse akantu kashikiye igihe kimwe muri uru rudandazwa canke mu business nkora negeze gutanga imodoka ndayihereza umuntu yayikose kwa apana rero ibyo byuko yari igice c'umutaje yari umutahe wose wose warubwiye yari umutahe wose nari mfise arayitwara yamamahera meza c'est vrai mugabo imisi ngahi haciyenza numva imodoka ngo yayobitse yayigonze ayigonze je nibaza at least yagonganye n'umuntu bazodeklara bikini biki assurance izobiriha cyasanga nta muntu yamugonze nta muntu yagonze yakwepeye ikinogo acarubika imodoka iraba declassé kabisa gushika none umunsi nta sinzi n'irengero ryayo amahera yose nari mfise abaragiye bisigura kwaho c'était une bonne opportunité cyangwa occasion yo gusubira kwisuka ruguru ugasubira gusaba akazi ati buriya je na demission yataragera mu mabarire mugabo ni cakindi yavuga ati ico kintu uragikunda utagikunda ntibikunda ntushobora kubandanya impossible utumva ugifitiye wa muhamagaro bwa buremere ivyo shoboka vraiment ariko byarakunze mu nyuma ndanarealiza narize ibintu bimwe ntarinzi nko par exemple nta modoka jewe nshobora gutanga muri location idafise tout risque ikibaho kuko urumva accident ni accident c'est ikintu prévoit c'est ikintu umuntu yipfuza kuko kirameta en danger n'umuntu ariko arayitwara rero kwiproteja nimba uri mu domaine ya location canke uriga exactement ukavuga uti ok kuva no munsi imodoka yose igiye muri location ni tout risque idafise tout risque ntizomvira mu nzu yego nuko ucuzura avansa buke usuka rondera umutahe pole ku ma erreur tukora ugasanga urukura komeza urakomeje cage kogwa ca nivuga ni tufatiye kuri wa mu bebe aravuye ku etape yo gutambuka arirutse rero ubu yego kubera yajeje guhongoka amenyo yajeje guhongoka amenyo cyane ngo nuwiga ikinga ngo ntashobora kwimenya ataguye hasi ibyo nivyo numvise kandi nivyo zaranshikiye nawe byagushikira voilà coach turumva experience zibiri hano urumva madame Belize wavuga ati jewe narahaye umuntu ibidandazwa hafi igice c'umutahe wose uragenda subira kugurana kugira nsubire nzamuke Fernand ati jewe narahaye umuntu imodoka aragenda arayubika kandi na assurance touristique yari harumva iyo kiba defi ikomeye aho rero ushaka uzane umwihwezo wanyu papo izikazi ibiri ku muntu ashobora kuba afise iyo kubiragira uwo mutwaro yumva ati je ndashaka kwikorera par rapport yizi exemple tufise anecdote zibiri turonse ngaha uwe uraba uvyumva nukuhe gutwi ubitahura gute niriye jisho iyi analyse ushobora gukura muri izi nyigisho zibiri turonse hano kugira zifashe urukora dukurikirana.
nagenda kumenyesha yuko ibisa n'ibyo abona byanshikiye ko nagenda Donc, mu entrepreneur cyane gose donc ni buzima bw'abantu bose hanyuma kera yize kontra n'umuntu tuvugana yuko aza kuzuza sale n'amafaranga ndayabona yashyitse gutya araguharurira ariya ko afise mene na equipe kandi strategie marketing n'ibiki umutaye wanje wose cyuherayo kuri conference wari hanyuma nziravuga nti ubu rero hageze yuko ivyo nigisha ndabibaho apana ibintu byo guswaganya abantu ngo perseverance ubu rero fuke ndabibamwe rero sale ni yuzuye ibyo guswaganya apana yuzuye nta numwe yaje nageze mboga twarabahaje nka bari nkabangahe gaje aba comité d'organisation gusa hanyuma nyine gacha kandi iyo kigisare simba ahantu conference za kubera mva ntucurahindura ku munota wa nyuma ngo abantu ntibaje ukuvuga kubona abantu nk'aba nko kugenda turi muri studio umwe bari batatu hanyuma gacha n'intebe nyinshi ziri vide gisare kinini hariya yo sai no bivuga ngaha murayizi gacha nyine gacha ni ncanigisha nko kumenya ndiko ndigisha abantu nyine buzuye sare abantu majana 5 ndakuvuga nyene na motivation nyinshi nyine gose shibona cyacu aba ntabona ngaba baza kuboneka amero na wose feedback yambwira ati bazi kiba ariko abivuga wamenga uri kurabwira abantu ibihumbi buzuye muri sale alors hariho icyatumye les romains empire romain ishika kure bari bafise stratégie muri conquête militaire zabo Jules César yabwira ingabo ziwe ati guys turagiye gufata kijya gihugu dutegezwa kujabuka uruzi canke ikiyaga bagenda nubwo bwato bashyitse ku nkombe kw'icyo gihugu agiye gutera bagaca bafata ubwato bagaca babuturira ati mwabonye ko ubwato tubuturiye no kuvuga tutegezwa gutsinda ko tudatsinda nitwagira hopli ntabwo tuza kwiruka mu ngo tujye dusubire twaje tuva jewe nagiye naturiye ibiraro byose nturira ubwato bwose nta ntuje ntashobora tuya ari hari nari mfise indani muri jewe nta kintu kiri bon nk'ibyo jewe nkora genda kora mu chef d'entreprise kamusigurira aho gacana ko yo akazi aho kuguha isoko akona ko vraiment kana ko agaguha akazi byo bari sawa ati turakeneye effectivement profil y'umuntu wawe muri entreprise yacu nanjye oya nta kibazo reka tugire un contrat agende mu prestataire externe extérieur mbwa kabona umenga ntiyoguha iyo soko ingo ucika umukozi wiwe byo gasanga ari bibaye alors gashigenda kacha wikibazo kwita kibibaye gutya alors ikintu uvuga muri ndakita gute ndakita ni terme un peu igoye gatoyi ndakita optimisme scientifique optimisme ça veut dire je crois que c'est possible birashoboka scientifique muri sens ya ntagi ubuzima nsigihamana hariho ama principe abugenga rero ngaha hariho muri situation ndimo bicanganye ndashobora kuba creatif ndashobora hari ukuntu nobigenza ya ntambamyi ngaca ndayizunguruka ngaca mbandanya mu bisanzwe abantrepreneur bose bimbira gute n'aba strategic thinkers kandi n'aba creative thinkers bakoresha creativité kandi biyumvira stratégiquement no kuvuga kubera muri bo d'abord nta gusubira inyuma biba birimo hari ikintu Belize yavuze kare ati hari umuntu usanga yumva yuko byo kuri gufata ama risque ndabwire definition y'umu entrepreneur ngeze kumva umu entrepreneur ngena ameze mugabo umuntu ikayumviza aze ayitondeye kwishira mu ngiro umu entrepreneur ngo n'umuntu asimba mu ndege adafise parachute ujya mutaka mugabo agaca awubaka ari mu nzira mu kirere mbere ko ashika hasi Madame Belize aremeje n'umutwe ngira ntaciye sinzi raba indege iri hariya
agaca simba atamutaka afise agaca wubakira mu kirere imbere yuko ashika hasi kuko ashitse hasi ataraheza kububaka urabona ibishya bibyo ari byo kubera iki navuze kare ngitangura nti abantu bose bashobora gucika aba entrepreneur ariko si bose bazocika aba entrepreneur ko si bose bazobihitamo kubera iki batazobihitamo kubera ko l'entrepreneur ni urugendo rw'intambara yo ku munsi ugwana nawe ugwana n'ubunebwe bw'iwawe ugwana n'ubujuju bwawe ugwana no kutihangana kw'iwawe ingene ujera ama emotion n'ubunyene yaho umuntu ndiko ndishuza ona ugakora ugaheza ko ati vraiment bikoze neza mugageze kwa kuriha hageze kwa kuriha kandi nawe urafitiye amahera amafaranga je ne vais pas amafaranga ona hageze kuriha hageze kwa bakuriha so bisa abantu abakiriya batatu so kugira ngo bandanye gasanga amafunguro yabona mugo ntiyashika kandi na yawe ucugira gute nene uca ugara ucubita ucubiheba ukaguma mugo bugira gute ukaguma wiga kujongla gushishikara kubandanya kamwe kasubiza inyuma amaso inyuma karavuga ati kameme hari aho maze gushika kameme kubera ko ukubandanya hari credibilité wubaka aho la confiance en orgueil bivaye n'ingene witwaye n'umuntu akona yuko agiye kuguhohotera mukavuga uti au moins émotionnellement uyu muntu ashaka kuzomukenera plus tard il faut que asigara une expérience émotionnelle agréable. Il faut pas que ni muri ya valeur. Donc l'entrepreneur c'est pas seulement le savoir-faire technique. Non, c'est aussi l'intelligence émotionnelle. C'est aussi l'intelligence sociale. C'est aussi la capacité à se motiver face aux défis. Ukiraho nyene iyo icyo kintu uvuze cya intelligence emotionnel no mu mashira hamwe duba dusanzwe dukoreramwo imbere yuko dufata ingingo kiba gikenewe ngomba ngaruke kuri Fernand na Belize mbe mugikora hari utuntu mwaribonye ko mu kazi haba ingene le relationnel la créativité prise de décision ingene mukemura ibibazo bishitse mu kazi mu vyo mwari mujejwe vyatuma mwibaza ati Jesu ninjiye muri nikoreye ivyanje birashobora kuba vyiza gusumba ivyo bintu byo byarabaye ko bituma mugwiza uwo mutima na cya kintu kidudubiza muri wo nkuko bivuze kiguma gitwera kiba cyinshi par rapport y'ingene mwari musanzwe mwibona aho mwari mukora Belize dewe ahantu nakora twaragira ama réunion hebdomadaire chaque lundi hama hakaza des sujets tugategura n'ama activité ni kuvuga ngo utanze idée ya activité wacuja ala tete yayo ukayikurikirana gushika ihere je nkishika ngo ibintu est-ce que nivyo wanje réellement est-ce que je peux gutanga idée ya activité gushika ndayimena igahera nkamana iyo ntuze mugabo mu bindi bikorwa nkora uwadutwara akambwira ati we ndabona yuko tu peux y arriver ubyo turavuga ubyo uratanga idée kuri namenyesha ko activité zose nakora zaba succès mu nyuma akaguma motive akambwira ati wewe ndabona yuko c'est potentiel kwikorera ivy'iwawe naho rero bitananteye n'ubwoba ko navuga ni hari umuntu kikora moi déjà reka rero nanje ico nokwikorera nivyo hama ikindi kintu que j'ai appris récemment j'ai appris yuko kenshi on a tendance à reproduire ivyo abavyeyi bacu bakora umuntu yakuze afise abavyeyi baba entrepreneur canke bikorera ivyabo biramworohera kwikorera ivyiwe nabo ni nk'uwakuze afise umuvyeyi umusalarié canke umukadre biroroha cane kuko ubu ufise modèle nivyo abavyeyi uvuza point nziza cyane yo ku exemple turonka mu buzima bwacu bwa buri munsi Fernand wewe nawe mu kazi wakora ka buri munsi avant yuko utangura kwikorera byari bimeze gute hari ama valeur kubibonye ko ingene ujera ibikorwa byawe nabo mwakorana ku munsi byatuma uvuga ati je une fois si je me lance bishobora kugenda neza yego cyane hari nk'ikintu Anise yavuze kijanye na intelligence émotionnelle
kumenya uwo ugiye guproposa service yawe cyangwa produit yawe amerewe gute, ameze gute, yiyumvira gute, uwo mushikira gute, ukamenya neza mbega iyo produit yawe cyangwa service yawe avant nuko namushikira est-ce qu'il est adapté kuri we, est-ce qu'il amuraba. Ivyo rero byaramfashije cyane kugira wanashaka customer persona niko noyita, aho ubanza ukadressa un avatar du client ukamucapa reka dufate nimba ari ce stylo nite ko c'est mon client X, ndakeneye kumenya abahe, ahembwa amahera angana gute, afise imyaka ingahe, mbega afise famille yiwe ingana gute, akunda kuba ari ateramiye hehe, yize ibiki, akoresha ku marezo, aja ku marezo nyabaki ayahe, kugira menye exactement ati kumbe wa muntu wanje nza kumusanga hana. Aho biragufasha cyane ku buryo ufise produit cyangwa service ni gake uhusha, ufite usanga ukubise kuri ya cible yawe neza ko wabanje urayiga bien avant, ukamenya ati ngiye kuyaga nande, mbe ukamenya ati wanashaka naho usanga bigufasha kumenya langage uza gukoresha. En fait iyo intelligence émotionnelle yaramfashije gose kumenya kuvugisha abantu, kumenya mbega ni kubera iki je no dandaza imiduga. Urazi hari abantu benshi bavuga bati ugiye mu kudandaza imiduga, dandaza utubido n'amaprobox n'amavox ngo nivyo bisohoka, or que sivyo bisohoka gusa, kuko nk'uwo dufate nka Nise sishobora kumujana ya probox canke akabidonoka guha Nise mbabarire sishobora kuza directement ndamuzaniye ifuso canke iki, mbanza kumenya ati Nise ninde kwanza, ashaka iki, akunda iki, akorera mu biki, arondera ibiki, nkaca menya ati urya nzomupropose ce tel type de véhicule canke niki ego. Merci. Alors pour conclure iki kiyago cyacu no munsi twovuga yuko umuntu ashobora kuba un excellent professionnel cyangwa manager, mais ugasanga no kuri terrain nk'umu entrepreneur cyangwa uwikorera akaba n'umu entrepreneur mwiza, cyangwa birashobora kuba dans le sens inverse, ugasanga byose ugikorera ibishira hamwe utikorera byose ubikora neza, ariko waja kwikorera ugasanga birapfuye. Wow, kibazo kirangyoye. Hariho ugiye kuraba le monde professionnel, il a fissé ikintu, bon, pas le monde professionnel, le monde d'entreprise, le monde de l'entreprise, il a fissé ikintu isako na le monde scolaire et académique. Uzora umunyeshure ni ndatonda mu ishuri, ni umunyeshure mwiza, ndatonda mu ishuri nige nishuri bibazo ndonka amanota nunguruzwe, abavyeyi bati mwana yamenye. Sasa ni kuvuga ni nkuko bamaze kugucira inzira no framework, le cadre urimo ucamwo ABC umurongo narengo nivyo urimo uhejije ni sawa tuza krame. Maintenant muri entreprise naho en général c'est la même chose. Ni OK, am objectif d'entreprise ngaya, OK, cahier de charge uri kurakora ko niyi tukiteze ko ibi ugacugenda ugacukora ivyo nyene ubikoze, kandi urazi ko ari umushefu wawe heja muri te zanibiye bigeze hemeze ugacuga umutigita kwa kundi kwa munyinshi wo mu ishuri. Mugabo uba entrepreneur c'est différent. C'est différent parce que tu es en même temps le boss, le visionnaire, ni wewe wiha amategeko, ni wewe l'employeur et l'employé en même temps. Alors ivyo mucyo gihe rero urabona ko hama mbega uza kwiyevalwa wafatiye kuki, nigo tuza kumenya yuko wananiwe canke wabishoboye, ni wewe byose ça repose sur toi. OK, nimba ufise équipe abo mukorana akarero ingene bahakarero, ingene ubakordona, ingene uborganiza, kandi barakuraba kubabwira ngo mushike kwisana udashika kwisana ntibizokunda. C'est toute une vie, c'est toute une transformation iteza kuba muri wewe. Naho rero ujya mu manager wo muri entreprise, wo muri professionnel d'une entreprise kanaka, asoza kuba self employed cyangwa umu entrepreneur, naho bishobora kugira gute kumugorera igihe atari préparé. Wemere gupera le prix. Inga yiki tuzo payer le prix.
nico kare nariko ndavuga nti bose barafise le potentiel ngo si bose babihitamo ko si bose bemera kuva muri zone de confort. Merci. Urakoze cyane tugeze ku musozo wa kino kiganiro reka ndabashimire cyane mereye kuri Madame Belize mu segonda mikeya hamwe umwana wawe canke umuntu wese akukonsidera nk'umuhanuzi yo guhanura kwikorera uwo mubwira iki mu segonda mikeya. No mubwira nti avant de kumetriza ibyo ugiye gukora hama ukagira une vision claire na motivation hama ukabura umuntu yakira facilement ama critique kandi atora des solutions aux problèmes bahuye nazo quotidiennement. Merci. Fernand. Hamwe ton petit frère petite sœur no munsi yo guhanuza ati ndashaka kwikorera uwo muhanura iki. No muhanura kuvyumvira ko neza kuko inzira zose zirashika bivana n'umuhamagaro w'umuntu. Umuhamagaro wiwe dusanze uhuriranye no kwikorera namumvirije nuko ino muhimiriza kubikora. Mugabo numvise ariko arondera comfort isanzwe atari kararondera gustora inyishu y'ibibazo by'abantu canke inyishu y'ibibazo no muhano no gukorera abantu ko naho nyene ashobora kuronka comfort naho nyene birakunda. Arise mu misegonda mikeya cyane uhanura iki hamwe haje abantu uno munsi ba professionnel bavuga ati Anise on veut une conférence kuri kutwigisha ingene tugomba kwikorera. Uwo muri zo nyigisho amajambo 3 yoranga izo nyigisho yo wayahe. Icyambere kubera iki ugomba kuja kwikorera. Cyo ni cyakabiri. Cya gatatu uriteguye gutegura kuturira ibiraro byose n'ubwato bwose. Cyo ni cyakabiri. Icya gatatu nimba wumva utiteguye kugira ivyo bibiri mpeje kuvuga cyo kuvyishura je ibazo cha wubaka carrière. Ah oui, chobaka carrière dans le monde de l'entreprise. Où investisse muri wewe, ou développe ma skills, ou iga ma shure yandi, ou développe ma capacité, ou applying, ou gira ma ambitieux, ou plutôt gira ma ambition, ou be plus ambitieux, ou gira ma ambition, ou postuler no kuyani. Halo nubuzi usanga amafaranga umuhembwa ku kwezi. Donc il y a toujours moyen, il faut toujours kumenya iyo ugomba kuja n'igituma ugomba kujayo. Urakoze. Reka ndabashimire bakunzi b'ikiganiro Première Heure uno munsi kiganiro kihaswe kudahera. Reka ndabashimire cyane cyoko turavuga ku kibazo cy'inkora mutima cyane kuko uno munsi abantu bose benshi nimba atari bose barashaka kwikorera, ariko vy'ukuri ikibazo cyari gikenewe ni vy'ukuri ni vya bose. Tujije kubona ko vy'ukuri kubishobora bose ntibabishobora, ariko iyo wavyize neza ukaronka ibibazo bagiye barashikiriza hano, kumenya igituma ugomba kubikora yakubera iki, kumenya wa muhamagaro mbe vy'ukuri urabishoboye, mbe vy'ukuri hari icyo ugomba kwishura mu kibano ugomba kuzanira inyishu, uraheza ukabishobora. Reka ndabifurize kugwiza umwimbo aho muri hose. Je Branly Nzihindura ndabifurije iterambere no kugwiza umwimbo. Dusubire mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki. Murakoze. Kazoza FM, be your own boss.